igihe navuga yuko ntavyo narinzi nagiye kwibona heze na deseme ndi imbere asohotse kandi ikindi kintu nta titre uzotora usanga ari wewe wenyene ntibizokunda ititre yose uzotora usanga hari undi yari maze kwegera ko turabarimvye benshi kwisi nta kintu cyo kiba wenyene kizoba gihari ntibibaho niyo mpamvu rero kuba narimvye Toto Town hari abanyarwanda benshi baririmbye abatanzania nabo tutazi benshi urumva niyo mpamvu ico nico bintambanye imbitse kuvuga ngo twaratoye titre wiwe wapi niyo nzimbo nta niyo narinze abigeme bari muri industry mu gihugu cy'u Burundi bakunze kubita ibinebwe imburakimazi abantu baza mu muziki batazi ico baje kurondera uno munsi wo kwita imburakimazi canke ikinebwe umuntu atari umukozi bo mwishura gute muri uwo mwanya yabwo n'ububeshi ubeshi nivyo ncura kugira nivyo abantu badashobora gutahura umuntu gutahura ni igiki barimwo ubwo n'ububeshi keshi ugiye kuraba ahubwo bafise abana benshi baje muri music babafise nabaronke muri music Hello my people, hello my big family. I'm Star Boy the Sheep, all the way from Star TV, all the way from Burundi. Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Mr. Loving Town, Mr. Ubeshi, Mr. Life Story, Mr. Lift, all the way from Burundi. Number one presenter, last man presenter. I like to support everybody. Now turi mu kibanza kimeze fresh neza na neza kuri Avenido l'Université ugeze kuri Pomao haruguru gato arantu bitaka akabare kameze neza cyane ni Gongo Bar aho ushobora gushika ugasanga service nziza cyane aho ushobora gushika utanyotewe ugacunyotegwa ariko umaze kunywa yanyota igacihera ushonje uhageze urafungura yanzari gacihera hari service zimeze neza cyane sahandi ni Gongo Bar Avenido l'Université neza neza mbwa Star TV turi kumwe na n'umuririmvyikazi amaze gukora indirimbo nyinshi zitandukanye amaze kurondeza kenshi cyane amaze gukora featuring menshi cyane ariko kuno munsi namuzanye mu bwami bwa Star TV nkuko twama tubikora ntago ari ku ncuro ya mbere sinoziharura ariko biri kose nabaza ko hari byinshi bituzanye na cyane ko ku munsi wejo n'umunsi mukuru wo guhimbaza ni Lewi Mars araza kutubwira byinshi bitandukanye na cyane ko ari umwigeme twe turabahungu turatuzi iby'abahungu abigeme nabo babazi iby'abigeme karibu sana mu bwami bwa Star TV kuyindi ncuro Mabuja. Merci beaucoup. Umeze neza? Ndashima namwe ndibata. Imeze fresh kutagasese. Merci. Uratagase umeze fresh cyane neza na neza turi kumwe na Big Cobra. Ya Big Cobra. Uno musese hari irindi zino usigaye wiyita twari tuzi ko ngo Big Cobra, Black Snake, Big Cobra, Big Mamba, Big Snake, Fan Girl, Bad Girl, Rap Machine. Hari indi mazi imisi mbona muri no misi neza na neza reka manze ndarirabe ninciye kuri WhatsApp ndaza kuribona Queen of kwa Rap Queen up to level bisigura iki up to level ni management ndimwo ni label nyo ndimwo rero ubu ego neza na neza ndakuna kwifuriza umunsi mukuru mwiza wecu Rakoze cyane merci ni ko umunsi mukuru w'aba mama nabigeme bataraba mama of course nabone bari mu bantu bahimbaza uwo munsi cyane bwo ko nabasabigeme gusa nabakobwa bose muri rusange umva n'umunsi mukuru w'abakobwa aba mama bose byo byarashitse umunsi muregera mama uramubaza ati mama ko duhimbaza uno munsi mukuru w'aba mama bisiguri iki habaye ikiro w'Imars neza na neza kugira tuze turahimbaza ibintu tuzi nka twebwe abasore navyo tuba tuzi ariko duciye kuri mwe bw'abigeme turashobora kumenya mbega w'Imars habaye iki umunsi wa w'Imars usigura iki umunsi wa w'Imars si abantu bavuga byinshi mugabo sindabitoza neza ngo menye cyavuye muki gusa nibyo twakuze twumva w'Imars umunsi wa mama then abakobwa nugwanira agateka kacu ndibaza umunsi ni nko gwanira agateka kacu nyene nk'ibyo ego kaba mama ego bawusi umunsi mukuru w'aba mama ego ariko muri kino gihe we nturi mu mama reka tubikere mama n'abakobwa bose ega umukobwa n'umumama ugiye kubira kwereka umukobwa arakura akaba umumama cyo gituma abwo umumama ni watawe umukobwa ariko umukobwa araba umumama ego uri umusifuza ko umumama of course byarise bitoba mugabo niyo tuja uravyumva yewe ga yewe ya yewe ga yewe
Yes, turi kumwe na Big Cobra ku munsi w'ejo abamama bose ariko barakwikana Star TV canke abamama bose b'abarundi kazi ndetse kwisi yose reka tubifurize umunsi mukuru mwiza wa Louis Marse. Indirimbo uri kumwe na OLEGUE ngiyo iragiye ahagaragara indirimbo mwashimye kwita Toto Town. Turahera kugapera gatonya kugira nyene twinjire neza na neza mu ndirimbo yewe ga yewe Toto Town, yes indeed, Toto Town, Toto Town, bad Jenna body boy, Toto Town, we are hot like a heater, we make money, make money, Toto Town, yes indeed, Toto Town, Toto Town, bad Jenna body boy, Toto Town, we are hot like a heater, we make money, make money. You make money. Yeah. Turumva ko harimwe amafaranga. Cyane. Uno musi mu muziki. Big Cobra bariko ararubona amafaranga nkuko avyifuza. Kuko turumva ko uri kuraririmba imani, uri kuraririmba inoti, bisigura yuko inoti uri kurazibona. Inoti Big Cobra ariko arazibona about music. Navuga yuko umuntu uko aba yatangure na abageze cyo kimwe navuga yuko aro byinshi mba naronse no gusumba n'amahera niyo mpamvu ndabishima navuze we make money umva tura making money tujaronka amahera uri mu bantu bo ba making ayo mafaranga doshoboka doshoboka mugabo navuga yuko umva nataza kubwira koko ahantu umuntu yaba yatanguye n'ahantu habari difference habari ikintu kinini aba yarungutse yae uno musi indirimbo Toto Town uri kumwe na OLEGUE reka ntangure neza na neza ukiciyumvira iyo projet ukiciyumvira iyo projet neza na neza waruzi kuzayikorana nawe OLEGUE cyanye hari uwundi muntu uba wariteguira ushore gukorana nawe kuko turazi ko no munsi umuntu arashobora gutegura projet akavuga ati mbo ni indirimbo nkene featuring n'umuririmbyi kanaka aririmba muri no style ugikompose iyo ndirimbo muri wewe wari wamaze kudesida yuko uzosorana na OLEGUE cyanye OLEGUE yoba yaje nyene kuyindi ncuro ugasanga waraciye kuwa mbere bikanga ukavuga ati uyu ko byanse kanje kuri OLEGUE cyangwa projet neza na neza wayiteguye uvuga ati negerezwa kuririmbana na OLEGUE neza na neza ikintu avuga yuko ari umuntu ikintu abayifuza gutanga mu bantu bivanye n'indimbo nari nkeneye gusohora muri uwo mwanya cyo tuma namwiyumviye ko OLEGUE bivanye n'indimbo nari nkeneye niyo rero nace ndamwegera OLEGUE ndamubwira ko mu friend wanje ndamwesha ko indimbo nawe aremera cyangwa turakora ni byangoye bivanye kenshi umuntu ushaka gukora indimbo umuyumvira bivanye n'indimbo bufise muri uwo mwanya indimbo ushaka gutanga bivanye n'iyo ndirimbo ucondera umuntu ari muri iyo style nyene ukeneye n'ucurondera indirimbo yamaze igihe kingana gute itaraje hagaragara nashacane ko bamwe mu baririmbyi b'abarundi bari mu bantu bidogera cyane aba producteur kuba batebereza indirimbo cyane yimaze gushika muri studio ishobora kumara umwaka wewe ufitiye project yawe yo kuyishira hagaragara neza na neza indirimbo yawe yamaze igihe kingana gute itaraje hagaragara kuva imenyekanye kuva ukiyandika kuva ukishira muri studio yamaze igihe kingana gute uko wifuza yuko mari cyo gihe kugira ije hagaragara nico gihe yamaze cyanke yasohotse nyene iteba nkuko utavyifuza kintu avuga yuko yasohotse ku mwanya wawe kubera iki muri studio ntibadutebeje canke mu director ntiyadutebeje umwaka wari twikeneye no mwana twayironkeye kubera nta mwanya munini byatwaye ko yagiye kuraba twayikodinze yavuye mu mpimba urumva umwanya ujya mwana twayisohoreye yahejeje gukorwa n'uwo mwanya wari utegekanijwe ko tuyisorerako niyo mpamvu ego indirimbo ngiragiye hagaragara mu izina Toto Town indirimbo kuyitorera izina Toto Town cyagufasha umwanya ungana gute cyanye wayanditse uvuga ati cenzo ita Toto Town kubera ko uno munsi turamenyereye yuko umuntu ashobora kwandika indirimbo ariko kugira tore titre ugasanga ni ikintu kimugoye cyane kibaye difficile cyane paraporo yuko yanditse indirimbo ugasanga yaranditse indirimbo arayiheza muga kubona titre kubera ko uno munsi tuvuze urudandaza rw'indirimbo na titre iri mu bintu bidandaza indirimbo byagufasha umwanya ungana gute kugira wumve ko tora titre ukaca ndetse unayita Toto Town iyo titre twayitoye muri studio turi kumwe na OLEGUE no twagiye gukora indirimbo turavuga indirimbo twita kunukunuku turimbo kunukunuku urumva nta mwanya byantwaye mwanya muto cyane kubera bivanye kubera ibyumviro by'abantu babiri cyumviro cy'umuntu umwe cyo kimwe ibyumviro by'abantu babiri bigiye hamwe batora ikintu cyiza cyane gusomba niyo mpamvu byose twayitoreye muri studio ego Toto Town ni titre novuga ko yavugije abantu benshi batandukanye ndetse na Madame Big FIZZO asanzwe ari manager wa Bantu Boy Entertainment aranaposta aravuga ati
Toto Town ndabona nyene ko yashushe nyene umuntu yakoze indirimbo ayita Toto Town ariwe Musamaria Daniel asanzwe akomoka neza na neza mu Rumonge ariko akaba ari muri lebo ya Bantu Boy Entertainment ngo na wene arafise indirimbo yitwa Toto Town. Indirimbo utarayisohora we waruzi ko hariho iyindi ndirimbo buba bita Toto Town cyanye wagiye kubibona after yo gusohora igikorwa cyawe? Igihe navuga yuko ntavyo narinzi nagiye kwibona haheze na deseme Indirimbo yarasohotse kandi ikindi kintu nta titre uzotora usanga ari wewe wenyene ntibizokunda. Ititre yose uzotora usanga hari undi yayimaze kwegera ko turabarinzi benshi kwisi nta kintu cyo kiba wenyene kizoba gihari ntibibaho. Niyo mpamvu rero kuba narinze Toto Town hari abanyarwanda benshi baririmbye abatanzania nabo tutazi benshi urumva. Niyo mpamvu ico nico bintambanye imbitse kuvuga ngo twaratoye titre wiwe wapi niyo nzimbo nta niyo narinze. Yeah. Ariko bamwe bavuga kavuga ati gutora Toto Town hari gihe nyine wo washaka kudugira nyine kuri Musamaria Daniel la ikikwere yaso indirimbo Toto Town indirimbo iryoshe wapi niyo nzimbo sindayumviriza gushika nubu ndakubwiza ukuri gusa nabonye umuntu gene vyagenze wait had deseme Indirimbo isohotse none nabonye umuntu avuga ngo ngwagize titre ngiya Musamaria Daniel ndambwira sawa birashoboka mugabo sindumviriza iyo ndirimbo ngumeze gute nayo ndumviriza kubera ko tarayumviriza kandi barakubwiye yuko hari titre yitwa Toto Town umva gituma ntayumvirije kubera bambwiye ko ndi mazigiye kinini kandi umva sinagize sinigirike cyumvira ngo ndayirabe ndayumvirize ngo arimvye bikyo ya navyo niyumviriye ariko biragoye umuntu wese akakubwira ati ari indirimbo yitwa Toto Town ifise titre isa n'indirimbo yawe ntiwiyumvire kuja kuri YouTube uvuga ati reka ngire recherche ndabiyo ndirimbo bise Toto Town ko hari ico isana n'indirimbo yiwanje bazi gituma ntiyumviye kuraba ugiye kuraba no kuma YouTube ante Toto Town dusanga indirimbo nyinshi nayo dose tugenda kuziraba dose ngo yarimvye iki ushobora kuzimara zose uvuze YouTube wanditse Toto Town bisama mega cece ndabiraba yaraba Toto Town Toto Town mu Burundi izo tuzi Musamaria Daniel no apana mu Burundi hamwe na wewe YouTube si abarundi ndibaza gusa ni Toto Town bye apana bye Toto Town gusa Toto Town ndabona ya OLEGUE ndabona Musamaria Daniel ndabona Toto Town ndabona ya Big Cobra kuna so jina reka dureke guhagarara kuri titre cyane kubera ko uno munsi twifuza umuziki umeze neza cyane kugira udandaze umuntu canke wenyene yidandaza ubwiwe uno munsi gukora indirimbo maze kora featuring zitandukanye warakoranye na Kiriko akiri muri Bantu Boy Entertainment uno munsi ukoranye na OLEGUE bisigura yuko uri kurakoresha inguvu zitandukanye n'igihe wari uri ku ishuri warahejura nabihebura vetero ntisinzi ko wari wavuze ati reka magariki cyangwa washaka kuheza ishuri neza hama ubijemo neza mu ishuri ujye kuraba cyage nari nahagaritse sinekuvuga ngo shuri abwo ari ngwanda zabaye mwazibonye benshi kandi n'ibyishuri nyene nandi mu university nandi mwaka wa nyuma kandi rero ari mvisi nako ndakora ariko ubu ziko ndakora cyane nkakugena nahora nkora ubwa mbere bivanye n'ibyo bintu byabaye ngo nta muntu adahora n'ingorane murabizi ingorane zashika mu nakazivamwo niyo mpamvu abigeme bari muri industry mu gihugu cy'u Burundi bakunze kubita ibinebwe imburakimazi abantu baza mu muziki batazi ico baje kurondera uno munsi wo kwita imburakimazi canke ikinebwe umuntu atari umukozi bo mwishura gute muri uwo mwanya canke wowe nturi muri iyo kote uri gukora kugira wumve yuko ubukene muri wewe busezera utazabwira sheri wawe ati ikintu gere ahubwo ni kudatahura umuntu keshi urashaka kuvuga umuntu n'umunebwe mbwa wicaye nawe ukamenya ukumva impamvu byose biko biraba uramutahura rero abantu dufise ukuntu tudajinga ikintu tutamenye ni igiki cyatumye umuntu ameruko cyane ni igiki mbwa umaze kukimenya ndisi ko utubona ko umuntu asereje niyo mpamvu nta bunebwe buhari haba hari impamvu kanaka ziba zaciye mu mwanya nibirashika bazi bakubwira ati erega Big Cobra igituma utaratabura wugurure ni vya bindi bama bavuga yuko abarundi kazi abigemera cyane kugira batera imbere bamanza kwibaruka bakavyara nta muntu araza akakubwira ico kintu aterega gituma utaratobora manza wibaruka kabebe nyene
abigeme b'abarundi turazi ko kugira batera imbere bavuga ngo bivyariye ngo baca batera imbere yabwo n'ububeshi nivyo ncura kugira nivyo abantu badashobora gutahura umuntu gutahura ni igiki barimwo ubwo n'ububeshi kenshi ugiye kuraba ahubwo bafise abana benshi baje muri music babafise n'abaronke muri music kandi abafise abana benshi nabonye n'abahungu n'abahungu kuko abahungu batavuga kandi babujuranye abahungu bafise benshi kandi usanga adafise umwe canke babiri usanga afise abana bane batanu mugani mu bavuga oya kenshi bakunda kuvuga urazi ko ari umuntu yaririmbye ngo kugira ngo utere imbere nibifise biririmba navyibuka mugabo ndinavuze benshi baza muri music bafise yavuga umusani yavyariye kora muziki basi n'abandi bafise abana abasani bafise abana baje babafise muri music kandi ndakubwira nuzenya ozi abana babiri bose yabibarutse ari muri industry ugende mu journalist sawa ntunerega nawe nari mu bantu b'abastar mu baririmbyi mvuze mu baririmbyi reka mu baririmbyi reka numva wari bose baje babafise Estanish abana bibe ba mbere ntiyafinya Estanish afise abana babiri namwe nasubwa mbere bajya bose abafise yinjiye mu muziki urane igihe yari yimusha ajya kwafi y'abantu b'abapanekoti ataraza muziki neza ekarakuze ikindi kina Estanish arakuze umva ega n'imyaka y'umuntu urayira sigura ko ashaje gasi gusaza ntumbeshe yaha umukobwa amaze kukwiza 23 25 abakuze sivyo kuba afite umwana ni ibintu simple kandi afite abana babiri n'abahungu bafite abana 10 kuko umuntu abavuga abo nabo tuzi muri music bafite abana 10 barahari cyane nta mukobwa ari muri industry umuririmbyi kaza afite abana 10 sinibaza abakobwa abahungu abahungu bafite abana 10 ngo warahari akeshi umuvuze sije ndamuzi kandi ndamuvuze kandi icyo ndamukundi ari shere navyo ntacyo bimutwaye nawe no bivuga urumva nta nzigo nta mutima mu burimo so uno munsi reka mvuga ati bamwe mu bantu bariko barakora babigeme ntibabona amasho ugasanga abigeme batariko barakora nibo bariko barabona amasho icyo nama nakibonye uno munsi nimba Bralud iteguye show tukama tubona babigeme nyene bigatuma babantu baja muri show baba bakeye cyane ugasanga Bralud irateguye show irahomvye kubera ko bariko barazana zahirema nyene zijya hirema bariko barazana turazi neza ko araba influencer mugabo mu gihe atabikogo bariko barakora bariko barerekana baba bakunzi b'umuziki baraheza bakigumira muhira zasho ugasanga zirahomvye ako kanenge wewe nturakabatora ko mu gihe ubu uri kurakora ukabona nta bantu bariko baragushigikira waje starboy kinabonye umuntu mi music ni connaissance urumva bacafise ka kantu ka uyu n'umugenzi inshuti yanje turamana hafi urumva niba nimashobora kuvuga ngo doctor ujya mu nakorakora ya bituma rero abantu boroganza amashow cyo maze kubona pardon kandi pandakivuze cyo maze kubona batro bagiye bagenzi baba hafi bajya birigwana inshuti zabo bajya bagenzi nyene nibo nico gituma usanga muri masho hama ari babandi nyene kubera iki ni nabagenzi babo baramana bituma amasho abahomba kubera ko ni babandi nyene turazi ama performance yabo niyo mpamvu dusanga ari babandi nyene ntibigira bahindwa kubera iki nabagenzi yani nkuko basinde nawe batura mu gitwa abagenzi ngize show ugasanga numira wewe sinzo ko nubwo aje barinda kora ko ari hit sinzo mwimvira nzo kwimvira wewe niyo mpamvu uno munsi hoba hariho ivangurwa ry'ahantu mukorera ibiganiro ku mative atandukanye hoba ari amative ataguha ibiganiro kuva utangura gukora atabiganiro murakorana nawe kuko hari hamwe nta kubona mugabo sindi buhavuge jewe ariko muri wewe urazi ahantu udakorera ibiganiro hoba hari ahantu udakunda gukorera ibiganiro cyane novuga yuko hoba hari nk'ivangurwa ijwi ryawe ritahagira cyane canke nje kuno mvuga abantu bose demaze gusaba ikiganiro barabakima maybe ngira habo kora ama TV menshi amaje menshi sibose mwamuzinanye muganje no vuga kuri apa wanje abantu maze gusaba ikiganiro nta muntu umwe aranyima ikiganiro kiyetse nyine ugasanga hariho ibiganiro biba sindi yabibaho ko nta muntu yoja mu biganiro byose bisigura ko abantu bose usaba ibiganiro barabiguhereza cyo nta n'umwe aranyima ikiganiro uno munsi kuri Top TV ikiganiro cyawe geruka ko ryaye sindaki basaba kuri Isaac TV geruka ko ryari Isaac TV nagiye Isaac TV nakoze kuri radio yabo no apana TV online muri Siren wakoze ryari ikiganiro ukakora ryari ikiganiro Sun Vibe yes meruka ni kera cyane nakubwiye sindaki basaba kandi nta n'abagenzi fiseyo usaba ikiganiro umuntu kwera ari umugenzi cyangwa kenshi iyo umuntu ari basi muramuvugana canke gatoyo ashaka kumucisha mukamubwira ikiganiro akakiguha mbwa rero kenshi iyo umuntu usanga nta contact y'ufise nimuvugana urumva
mu mwanya biragoye kumusaba ikiganiro nta biganiro ndabasaba ariko mu gihe akazi kari imbere umuntu wese ufite uburenganzira bwo kumusaba ikiganiro kubera ko umuntu aho uwo mwandikira ukamubwira ati je nkeneye ikiganiro nta muntu atazi bikobra w'umujournaliste nivyo mugabo nta muntu ashaka kwibiganiro ama TV yose bikude nibibaho kuko ugiye kuraba n'umwanya w'umuntu abari muto ugiye kubiraba kuko umuntu nakora music gusa afite ibindi bintu abari korakora ariko nawe vyo gufasha kuno munsi ukora ibiganiro hano ukuini incuro uko zindi ndirimbo kubera ko aha wakoze ibiganiro abantu baho wamaze kubaganya ku bantu bumvise yuko igikorwa cyawe gikwiye gushigikirwa ukavuga ati reka uwundi musize nkorera handi bariya nabo bahariya kugira nshobore kubaronka ibyo nibyo niyo mpamvu nzobikora umaze gukorana igikorwa cyawe uri kumwe na OLEGUE hari amajambo yaravuzwe inyuma y'igikorwa about wowe na OLEGUE wumvise mu bantu ariko novuga yuko atagihagaragara nimba warayumvise ayo majambo namaki ugiye kuraba abantu baravuga abantu kuvuga nushaka kwibahora tubwire rero muri bimwe bavuze sishaka kubivuga mugabo nta birenze gusa nafise gusa amakwaje menshi ambwiye indirimbo iraryoshe ibindi bisigaye byose nta ribi ivyo numvise ndabivuge cyane ndabireke kubona igikorwa kimaze kuja hagaragara nararonse amakuru amwe arambwira ati acha OLEGUE haje igikorwa bataragisora na bikobra baragumana bakanakeshanya bari kumwe ntituzi ko bariko bari muri preparation ico gikorwa ntituzi ko bariko baravugana hawo bashobora kukirekura oya ibasivyo no wararamuhira wararamuhira ndamuhira every day oya ibasivyo sivyo na gato kuko ntabwo nzi nawe rege tubana ati kenshi gake ketse gusa mu matuwa twakora amatuwa turi kumwe ku maradiyo ubundi ho ariko kenshi bakunze kuvuga ati iyo abaririmbyi bakoze featuring baba bahuriye ahantu kanaka bisigura ko atanu wigeze uhura na OLEGUE ku buryo wumva ko muca n'umuririmbyi mugenzi wanje turashagura ama event matandukanye nico gituma bibaho mfise umuntu akurikirana Star TV atuye neza na neza muri Amerika bitarenazi yambwiye umunsi nagukoresha iki kiganiro nzo ndakubwira ko agufana vyatari vyadanje murakoze cyane ndamufana uramufana vyatari okay neza na neza inyuma y'igikorwa ca bikobra ari kumwe na OLEGUE tugiye kubona ibindi bikorwa vyiwe gute n'ivyo ibikorwa bitegekanijwe imbere canke inyuma y'igikorwa ca Tototanu uri kumwe na OLEGUE ibikorwa bigiye gutunganywa gute megaho wowe ufise staff ukurikirana ibikorwa vyawe ikagufasha gutegura indirimbo yawe neza ndetse ukayisora no kugihe ku mwanya mwiza ikintu cyambere navuga nakubye ndafise label ndafise management up to level barafasha nkasora indirimbo ku mwanya ubugenewe kandi ifise ibi bikorwa byinshi cyane muri uyu mwaka nzokora ndasora indirimbo nyinshi kugira nasora bwa mbere aro byinshi amakolabo menshi mu Burundi yo hanze yose mutabona n'umuseka tuvuga ati mu ndirimbo maze gusora nyinshi hip hop novuga ko iri imbere cyane par rapport y'izindi ntuzenya y'iyindi midiyo hip hop nturabona ko hari abaririmbyi no munsi novuga bari basanzwe baririmba hip hop ariko barayihevye Rinoji ariko gushira hanze indirimbo yise Legend kwa tuzi basanzwe baririmba hip hop ariko avuye muri hip hop akadirimba indirimbo yise Legend yaramugururiye abantu baramumenya uno musi ufite ibikorwa byinshi wasohoye kandi hari abantu benshi batabizi iyo bigufashije rero ugasora indirimbo iri hit mu bantu biratuma navyo bikorwa bikurikirana nibirashika bikobra vuga ati je hip hop ngira ndayihoze nje muri R&B basi nsohora akantu kabe hit mu bantu imenyekane abantu bize gutuma za ndirimbo zose nasohora ziduza ama views zironka power kinavuga yuko nje nka kobra simbankene n'intumuha pesa cyane mbankene n'umuririmbyi kubera ugiye kuraba indirimbo nyinshi harimo indirimbo za raga za denso ama denso hip hop R&B nyinshi zirimo ziravana indirimbo ziwanje gituma iyo umuririmbyi mviza kurimba ama styles kuko si bose bakunda iyo style ubu ko aririmba ariko barimbe ama style yose usanga abantu bose bagiye kugukunda cyarimo niyo mpamvu nakubwira ko jewe hip hop ndaririmba mbwo siyo style ndirimba yonyene ndarimba nandi ma style tuachane ama tusiwachane tutachana kesho cishaka tuachane tumve nyine bikobra muri hip hop freestyle
gatoyi twarabonye ko wagiye muri trapish urakubita freestyle hariya fresh wabikoze neza cyane reka rero tugene no ngaha tubacane Yeah, kunya rap mean Queen Marikia wa mistari na wazambali mi toka sichezi na watoto mi unataka kuwa mimi na mimi ni kuwe nani mbona mimi sikuelewi mi no I don't know smoke like a weed Babyloni lazoni I'm like queen con ni kundira ping pong tujirisha hongo kunya rap mean strong nafanya mahit sang buda international jewe ni to star boy ndakupita baniga yeah wagwan my people ndi kumwe na B Cobra so nimba umukozi wa Star TV nimba ukurikirana ibikorwa bica kuri Star TV nimba warafashe umwanya ugakora subscribe kuri Star TV kubera ko utofata umwanya ushigikira abarundi biwacu bariko bararirimba cyane amaraso mashasha kuno munsi novuga yuko ariyo yifatiye hanini umuziki wacu w'i Burundi fasha rero ayo maraso mashasha yose ariko araza abone yuko ivyo yagiyemwo ko batihenze ko bafise abantu bashigikiye b'abarundi ndetse n'abarundi kazi na cyane mu gushigikira ibikorwa vy'iwabo fata umwanya rero ugende gukora subscribe kuri B Cobra ndetse urabe n'indirimbo zose yasohoye kuva ku ndirimbo No Stop I think na anza No Stop niyo yatangwa I think yatangwa na anza hama No Stop No Stop na anza ni so No Stop hari indirimbo nyinshi cyane yashize ahagaragara ku rubuga rwiwe so nimba rero umukunzi wa Star TV canke warafashe umwanya urakora subscribe kuri Star TV fata umwanya ugende ukurikirana indirimbo ziwe umushigikire kubera ko uno munsi umuntu naho yo bariko arakora utamukunda rabi ibikorwa vyiwe basi uzomurondere mu nyuma wararavye ibikorwa vy'umubwira ati B Cobra ushobora gukosora kano kantu ko gufasha kugira ejo utera imbere B Cobra ahantu wabikoze neza cyane chuko ata 5 bana chuko ata 20000 chuko ata 30000 kunywe soda uri fa kazi nzuri kubera ko ivyo bintu babikenewe ko Just Boy nkora ikiganiro ukavuga ati wakoze ikiganiro neza tora 20000 unywa gasoda B Cobra akoze igikorwa ukamubwira ati tora ya anye unywe nawe agafana kubera ko wakoze vyiza cyane hari cyo wifuza gushikiza abakunzi ba Star TV muri mwanya no ntakubagije uba wifuza ko kibageraho canke nka message petit message uba yego kintu cyambere kubabwira ko ndabakunda cyane babandaye banshigikira kuba nsisenga ni kubwiwabo ko ndirimbira abo sinirimbira jenyene ndirimbira abo nibo babosi bacu nibo turirimbira nkaba ndababwiye ko ndatumira kuja kuri YouTube yanje ni B Cobra Instagram B Cobra Facebook also ni B Cobra ishuri ryarangiye waje university abigeme benshi dukunda kumva bafise indoto zo kuvuga ati je ni mpeza university ndondera umugabo ndongora twikore mariage nikore mariage B Cobra nawe afise iyahe projet cyangwa yarafise iyahe projet tararangiza ishuri avuga ati je nirangiza ishuri nzobiki nirangiza ishuri nzokora iki habagira projet zo gukora mariage barangije ishuri bakarondera abagabo bakora mariage B Cobra muri we afise iyahe projet cyangwa yarafise iyahe projet Just my project menshi cyane ndamayaje kuri no mwana nta biri mu mutwe sindakubesha mariage nuzokora anje kora mugabo nta cyumviro cyayo muri no mwanyira kiraza kuko ibintu byinshi umuntu abakeneye gukora ava kwagira mariage yes my project menshi cyane ando y'umuziki ibintu bishaka gufasha abantu byinshi cyane no mu muziki kandi encore de plus akajambo kuba mama Nachachane ko abamama n'abakobwa nachachane ko ejo ari umunsi mukuru wanyu Louis Marse nakakajabo babwira mu mafuti basanzwe bakora mu ngo zabo cyanye mu buzima busanzwe bwa misi yose umva ko bahanuruka babwira ati ejo guhera ku munsi wejo ndabasavye abamama canka abakobwa kino kintu tukireke ni kibi kandi kizotugirira nabi iki cyambe no vuga ku bamama cy'abakobwa ni kwigira confiance mu byo bakora byose ko bashoboye ikintu ari ibintu byinshi abakobwa dushobora kubona ukavuga ya ikintu tunashobora kwera icyo kintu kibi baba bakora mama canka bigenge bahanura ko kababwira ati kino kintu naho tugikora ni kibi kibi ndakijako nangure kwiciza amatsinda kuri kibi novuga yuko ko umukobwa wese ashwe akazi kose kabari butaximene kabari umutari bwose twabishoboye bivaye n'ikintu cyose kigwama amahera atari kibi uragishoboye kandi wagikora neza kiki kintu bahanura nuko ubwa byose nibo bishobora no umukobwa we w'umugabo none umugabo w'umukobwa none se bitana umva byose nivyo ukunda novuga akazi ko mu maboko yiwe kamwinjiza amahera kandi gafise akamaro basimuriwe ko gakora ko mubesha n'umuryango wiwe kubaha abantu kuba akaroro keza basahubaye hose ikintu kibi naco rero ikintu kibi no babuza abamama bo bakora canka bigeme bo bakora udakunda kandi bama wabonye mu kibano
wovuga ati aba mama abakobwa iki kintu naho tugikora ni kibi kandi je kirambabaza cyane sanje ngiye kuraba nta kintu kibakora aba mama nta kintu kibi bakora uri si ego kwe how bahindutse imana nagiye ko ujye kuraba ibintu byinshi okay abakobwa mukorora imbanyi babwira ati guhereje ntihagire imbanyi zose bagukoroka nduse kubyikora guhereje Okay, merci beaucoup wakoze subscribe kuri Star TV ndetse no kwa B Cobra. So tubandanye gushigikirana muri gwa rukundo. I'm Starboy the Sheep. Reka ndagushimire cyane ku mwanya washoye kuduhereza. Kandi ndagushimiye cyane. Merci. Call me Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Mr. Rovintown, Mr. Ububeshi, Life Story, Meat. Ina mazina y'ibigano bica kuri Star TV all the way from Burundi. I'm #1 presenter, last man presenter. I like to support everybody in our country. Don't forget. Amazina yiwanje ni Starboy the Sheep. Ari imbere turi kumwe n'umwigeme bita B Cobra. Yewe ga yewe.